Rero ubu mu kw'icyenda iri shure mu kw'icyenda riratangura. Iri shure mu kw'icyenda riratangura, abanyeshuri ba mbere biga muri interna barazangana ishure d'excellence, ni shure aho ubona neza yuko buri class buri kirasi cyose citirirwa umwanditsi. Bisigura yuko ngaha umunyeshure yinjira mu ishure azi neza yuko afise ikintu agomba kuba, kandi icyo ugomba kuba nturindira ko kiba, uragitegura uragitegekanya. Urumva n'ishure rigomba gutegura abantu bagomba kuba ico bari bakiri bato. N'ishure riri mu mbono, n'ishure riri mu mbona kazoza yuko yari chantier bakiriko bakubaka, bari bakiriko barahubaka. Murabona neza rero ubu rero ya chantier ndayigarutseko hariho ubona neza yuko bari mu myiteguro yuko mu minsi iri imbere, mu minsi 3-4 baza kwakira abanyeshuri. Ingo ndabatembereze murabe. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Simbizi wa Semavumba. Uno munsi no munsi w'amateka. Nabazanye mu ntara ya Gitega. Twiyagire na fundi ngaha. Ni gute fundi? Sawa, amahoro. Akwita gute? Nazwe Sharire. Sharire. Ukora ko muri vacances. Niko ndahiga udufaranga nyene twamakaye kugira nzenje kwishuri naturose. Okay, uzokuya ngaha nyene? Oya, nziga haruguru mugabo. Nahaguza gusaba ikibanza ndavyiyumvira ngira bizokunda. Okay. Mbere izotangura ryari? Ishure rimaze ko rizotangura muri uku kw'icenda nyene kuko ubona ko ibikorwa biremvye. Genre hariho abantu baza bashinga intahe bavuga bati jewe kera biga mu kangahe wewe? Je niga mu mwaka wa 8 ngiye mu 9. Voilà. Ariko arapambana kugira umwana angana uku, ariko arapambana yironderera amakaye. So yumva esprit azokurana. Mwama mumva abantu baba bashinga intahe ni jewe kera nari mfise udukwavu, nari mfise iki, nta tworora office. Ndadufise nyene. Udoki. Afise inkoko, ingurube nyene. Afise nyene twororoye muhira nakuye ngaha. Hamba natwe turakuze nyene ndarindiriye niko tuzonyongerereza. Kubadide. Murumva rero aha rero turi iri shure ryitwa Socle du Savoir. Murabona uyu aho ukora iki ngaha? Aje niko nkora akazi kiyede mbiza abafundi bari ngaha nyene. Ukabahereza udutafari. Safi sana. We po rero Jagusatira rero ndira amakaye. Murumva abandi bana bageze muri vacances, we cameraman ngo kwanza nawe. Uno munsi na cameraman, uno munsi niho aza kuba ikiganiro n'umu cameraman aje. Biti. Salama. Bo iri shure narije ko hari ibi machine bimwe ibitingatinga, compacteur namba. Bacteria. Bibi compacte kanda kwereka. Voilà. Abamesha. Uno munsi niho bazovuga bati hari abantu bazokwandikwa mu bitabo. Abantu tugomba dusige dukoza amateka ngaha. Turi kamera. Yego. Aha ni kw'ishure ryitwa Socle du Savoir ryubatswe na Fondation Mugiraneza. Ubu rero yazanye twaduze turi toto mbiri. Twavuye he? Town. Tudugana iki? Burugini. Hano bazafye irya bayita imburugini. Bereka icumu zanye. Drone ikaze zana. Zana. Baturindire umwanya. Oya yizane batubibereke ngaha muri kamera. So umviriza bene wacu. Ndina nababwiye yuko uno mwaka je ngomba kubafasha guhindura uko kahise kandikwa. Ibikorwa nk'ibi muriko murabibona. So rero naje ngaha kuri no shure muri buka yuko nigeze kuza ngaha kuri no shure rikiri bariko barubaka no ajya ama interna mubona no ma block. Muri buka yuko bariko barayubaka
naraberetse bikira amashantier, naraberetse ibishitsi, ingene ibishitsi ahantu nyene mbona nuko yari isi yari ari ahantu nyene hari ishamba mugabo ishamba ritunguka kuko kazo babeshe bujyajya hariho ibiti bitatadiri. Je narigeze kurandura igitara cyose cy'imikaratusi ko ratadiri yarimo, ndashira imyumbati, ndashira ibiribwa, urumva. So na hano hari biti mugabo murabona neza yuko hubatswe hajyako ibintu ko burya umutahe wa mbere burya n'ubwenge n'ubumenyi. Rero ngaha kuri ino shure Socle du Savoir ni imwe mu migambi minini irangurwa na fondation Umugira Neza, ibirangurwa n'umuvyeyi wacu. Urabona mama ni tante ni sawa? Ningo ndamusa gato. Yegera ngana nake. Oya nana mucafu rajewe. Sango ndumucafu. Baje kukazi. Hano ucafu. Nta nakimwe meze neza. Ndashima. Wiga mu kangahe? Wiga mu 11. Nawe uriko rondera amakaye. Ndiho ndarondera amakaye. Sasa murabona kera ngaho mwigeme bakubwira ngo nuguma mu nzu ngo acunga urugo, mugabona yuko nguyu ngaha hama ejo yiga ejo uyu yarateye imbere niki ngo ntiyatangiye gukora kirikare. Nawe urorora? Ndose amafaranga ndorora. Nta twufise muhira worora. Afise inkoko. Urafise inkoko? Asante nivyo nagomba kumva gose. Ubu wigemo kangahe? Mu 12. Inyegera na kimwe. Mu 12. Wiga ibiki? Section économique. Lycée communal Tegama. Safi sana. Kabona urakora kana keza. Ayi inkwano ndabona uyu mwana akora zikurondera amafaranga, yiga zikurondera amafaranga, yiga economique. Nk'uyu ngaha ejo yiga igiterambere giwe muzovuge ngo ntiyatanguye gupambana kiri muto. Nuko rero twebwe twisabana twakuriye ruguru nuko muri vacances twamatugiye dogingo. Ingo tkubereka ivyuma. So murabona kakadege kari. Drone iri na idugije ngiye manete yayo hejuru. Umaze kuduza. Iri hejuru ngiye manete. Nasafi sana. So banza kwanza ukamanura. Kugira tuyage gato. Ndakubaze. Yego. Wewe nawe wakuriye he? Kuriye mu muji. Yego. Muri vacances ugeze muri vacances wakora iki? Muri vacances master wanje ari Idris Simbizi wa Zemavumba. Niwe yanyigisha umwuga. So uno munsi rero ndiko ndabereka rero ahantu naje kubazana. Murumva neza yuko abantu bose bariko barapambana kuri no shanti. Murumva yuko harimwe abanyeshuri hamwe n'aba engineer. D'abord kumva yuko umunyeshuri ashobora gusatira agakora satira, twese twakuze dusatira. Je nakuze ndondera ivyunguka. So urumva ni impamvu ndanza kuba natembereza no kwishuri n'abanyeshuri bariko barakora. Ora turi muri grande vacances. Hari abantu bageze muri grande vacances bacha baguma biryamiye, bacha baguma biraramiye. Mugabo uno munsi murabona neza yuko uno munsi hariho abana ngaha bazoshingine bavuga bati igera ari muri vacances naragiye kuri chantier runaka. Mperuka ngaha vacances taratangura, abakurikirana YouTube yanje barabonye ibiyago nayaze n'abana biga mu indwi ngaha barabonye yuko nashitse ngaha ndabayagisha ntibari bwanafishe nama bijya vy'amaropeshage ntumbaza ingene bavyita ndanavyibagiye. Mugabo no musi rero ngarutse kuri rino shuri bariko banafinaliza aha abanyeshuri bazoba mu buraro. Babonye mamatera naraberetse imatera dernièrement. Rero iri shure rero ubu mu kw'icenda, iri shure mu kw'icenda riratangura. Iri shure mu kw'icenda riratangura, abanyeshuri ba mbere biga muri interna barazangana ishure d'excellence. Ni shure aho ubona neza yuko buri class buri kirasi cyose citirirwa umwanditsi. Bisigura yuko ngaha umunyeshure yinjira mu ishure azi neza yuko afise ikintu agomba kuba, kandi icyo ugomba kuba nturindira ko kiba, uragitegura uragitegekanya. Urumva ni ishure rigomba gutegura abantu bagomba kuba ico bari bakiri bato. Ni ishure riri mu mbono, ni ishure riri mu mbona kazoza. Rero ndababwira yuko ibintu nk'ibi bikorwa nk'ibi nivyo bikorwa urani n'ibikorwa birangwa na fondation Umugira Neza. Nkuko murabona ni drapeau hajya narayibese na dernièrement.
aya nama projet arangurwa na fondation Mugira Neza irongowe na nyine icubahiro umutambukanyi w'incoro mukuru w'igihugu. Rero ibi bikorwa mwene ibi ni bikorwa novuga yuko buri murundi wese yoza arishimira, kandi ni bikorwa novuga yuko ushoboye kukibona ushobora no kugipartage ahashoboka hose, kuko ni igikorwa cacu ni wakidutera iteka, kuko mubibona nkuko muvyumva murumva no mu majwi murumva yuko abasudira bariko barasudira. Rero murabona nuko rero bimeze aha. Rero reka shobore rero kubatembereza murabe neza ivya ino shuri. Jewe ndisimbizwa Semavumba, urashobora kuba unkundira aho uri ino video ugerageze kuyisangiza abandi, ndabakunda gose. Nabemiriye ko ndabatembereza ino interna. Aha dernièrement nahaje mwarabonye ama video yuko yari chantier bakiriko bakubaka, bari bakiriko barahubaka. Murabona neza rero burero ya chantier ndayigarutseko hariho ubona neza yuko bari mu myiteguro yuko mu minsi iri imbere, mu minsi 3-4 baza kwakira abanyeshuri. Ingo ndabatembereze murabe. Iyi ni ya chantier mwabona wa muntu yari hejuru ariko arubaka. Aha rero aya nama interna aharugaye. Aha, okay, voilà. Murabona neza yuko yama matera, murabona za matera, murayibona za matera zimwe twabereka kare. Murabona yuko batanguye kuzishira mu mashuri ndani mu ma dortoir, kandi mubona ko ari ibintu byiza cyane. Abana baryama neza, abana baryama batagundanye. Aha muca mubona, kandi akabijya ko nsanze ngaha nuko imiryango izoba yugagwa. Murabona minyoni ko wiruka naryohewe umva nashitse ngaha ndashaka kuryama. Wabonye interna imiryango yugagwa, wabonye ibitanda, wabonye amamatera. Je numiwe paraze bitanda biraragira ngo chika. Urumva rero iri shure rero nkuko iri shure nkuko mubibona, murabona nyine ko ari ishure riri mu mbona kazoza, giteguye yuko abana rikene abana bazoba mu mbona kazoza. Surtout no kuyandi mashuri yandi ma interna ahari, no yana yuko boza bagafata umwanya bakaza kwigira ngaha. Nuko rero ikintu nabonye coco hari ibintu ndoke bikwiye. Umwana wo mu mbona kazoza yabuze ko mu 2040 tugeze mu mbona kazoza, turi mu mbona kazoza ya 2040. No kuvuga ngo ubunye rero umwana azogerayo yaramaze kuvyitegurira, yaramaze kuba mu mutwe ataguhababuka, atakugira nibyo biri muri we deje. Bisigura rero yuko n'ayandi mashuri yose ari mu Burundi nagiye ndabona ama innovation menshi, surtout kwa son excellence. Urazi ko twatembereye imirima yiwe dusanga rero technology irimwo ingene ya master twari twabibone. Rero umwera uva ibukuru ugakwira hose. So rero ndavuga yuko turi muri wa mwera. Aka nakaroro keza indongo zashize ko ziratwereka. Iri shure rya fondation Mugira Neza cyane ko twaribereze ryose. N'ayandi mashuri karubaka arabona akararo keza ingena uburyo bugezweho bwo kubaka. Ndifuza rero yuko muri yambona kazuza turimwo muri bwa nitwikunde cyane twebwe duhari ubu, mugabo tuniyumvire n'abazoba mu myaka amajana nkuko twemwe tuvyigishwa. Rero nibazi babona ati ngo ibintu umutambukanyi wa n'icyo mukuru w'igihugu akoze babone yuko ari ivyiwiwe. Twebwe twajenga kugira tubasangize inyigisho, twajenga kugira ibi muri uko murabona ejo hirya ejo nimwabona mubone kwanza ko habaho, mubone ibintu bibaho, mubone n'ibintu bigezweho. Nibyo abangombwa ashobora kumpamagara je Semavumba ati ndakeneye kuja, wasanga ari nk'umuntu afise ishure uko ritunganijwe akavuga ati simbizi narabonye ahantu ku ishure wagiye ko ndakeneye nanje kugenda kuhigira gutunganya ishure ryanje, sivyo? Je ndibaza yuko ico kintu cyo cyo bari cyo kiza, ndibaza ko message twatanga no muzi. Ego vraiment abantu muri ko murubaka canke muri gushaka kubaka amashuri ni muze murabira akaroro keza nga baze kwiga. Baze kwiga. Kujya n'umuntu akeneye kurima kuza kwiga hariya, warabonye bimwe by'ibizino baratubwiye yuko
baraforma n'abandi bakagenda kuvyikorera Yeah. rero ndibaza rero yuko akabiko barakaroro keza murabona iri ni ishure ryiza ejo nimwabona abanyeshuri beza bariko baragira ikimenye yuko birashobora kuba ngaha no ku ishuri ryawe birashobora gukunda ntibazovuge gusa ngo abanyeshuri beza bave kuri Socle du Savoir gusa mugabo n'iryo shure ryose ry'iwawe ari ayo marise y'abari za Lycée du Lac yaba ari zahandi yaba ari bande mukabonamwo akabijya kari ngaha katari wanyu murakwiye ku ingo mwige urumva nivyo rero je nagomba gusangiza n'abandi hama urugendo gacu ndibaza ko rwarugira ngaha nta kintu kimwe tutaberetse n'ibindi byose nibaza ko byose biza kuba tuzogaruka amashuri arimwe abanyeshuri ariko abanyeshuri bwa tuje kwereka abanyeshuri tuje nitwa ishuri ritangura nitwaronka amahirwe mama Burundi akadutumira mama tunaomba tuzoze kuza gutangura n'umwaka n'abanyeshuri yapani bituza twinyegeje yeah. So je ndisimizo simavumba ndi kumwe na Mignone ndabakunda cyane muri mu bambe muri mu bambe y'abahungu aha ni muri dushe amazi yo hejuru namaze kwa kundi wabona uriko ariruka muri ise n'indobo amastresse mwabugishije kubona amazi ari hejuru bafite amaravabo yo kwibroserezako yo guhanagurira w'ikirato n'ibazose nk'ahantu bashaka guhanagurira zabiri ngaha kandi dushe yose itumanya toilette douche bisigura yuko winjiye indani nta gusohoka nk'umongeye mvuye muri toilette ngeye muri douche murabona neza ikintu kiryoshye rero kuri ino shure nuko ibintu byose byariyumviriwe ko en avance ibintu byose bikenewe ku mwana sale nziza yo kwigiramwo so nkuko mubibona rero twamaze gushika muri réfectoire abantu mwize muri lycée ni muze ikigaragara coco ni réfectoire novuga ngo y'akarorero abantu mwize muri lycée murabizi sinakwirwa ndavuga byinshi yari ama réfectoire usanga asanzwe mugabo akabige nabonye kuri no shure nuko ari yubatse ku buhinga bwa none ico ni cambere hari propre ko bigaragara bizoba bisa neza hama ikindi naco hazofungurira kuri table imwe abanyeshure bashika 6 canke 7 kuko ni kibanza kinini cyane aho hazofungurira abanyeshure bashika 6 canke 7 so ikindi kirenze kuri ivyo rero muramaze kubona ko hariho intebe zitabura amaniforme y'abanyeshure mugabe intebe zo ngaha ziratandukanye nizo twaba tubona kubera ko ntizikoze mu mbaho imbaho voilà murabibona hari igihe wicaye kugakwiyeri kawe no kasiyete kawe uraza ukicara uvuga ngo nutinya kwinjizayo kuguru canke kwinjirayo uvuga ati uniforme yanje iratabuka oya ahubwo winjira uri à l'aise ukicara neza haranyerera beki tukinyerera ukene giki super bass haranyerera guys so nkuko mubibona rero ni réfectoire ahubwo rero niko ndabaza hazoba hamota nkuko ariko haramotera no munsi isuku ryaho rirarenze so guys murabona ko ari ibintu vyiza byo gushimwa uretse gushimwa n'Imana natwe abantu turiko turabishima Imana yo yamaze kuvalida so gumana natwe tugume tubereka ibintu bitandukanye mugabo mwamaze kubona ko réfectoire ari nziza cyane ifite isuku kandi zo kwakira abanyeshure batari baki mu gikoni ngo ndabereke izi mubona ngaha ubu n'ububati niho haba habikwa imizigo yose amubona ngaha mubona ko ari ibintu by'amateka izi rero bazita muvero ni muvero ziri intelligent iyi uko mubona iyi ni y'amafiriti iyi ni y'imboga ibisikonyonyo iyi ngaha agafu ubugari aha inyama irya imikeke kuko mumenye yuko aha kuri Socle du Savoir umwana ategerezwa kwiga ajya neza iyo ujya neza ucusa neza uca wiyumvira neza hajya naho ajya hariya mubona hariya ariko n'insinga hariya ajya niho bazuza batekera bya biboro bita ngo ratatouille ibintu bita ngo ratatouille we Mignone ngo hano wewe ishuri wize ko warariye ratatouille ndayizaho so urumva rero nuko rero babimeze rero ngakuri Socle du Savoir ni ishure ry'akarorero kandi bagomba no kubera akarorero meni kibano ni uravye izi mbabura ingene zikozwe aya mamuvero ingene akozwe na yuko ari amamuvero adahohotera
amagara y'abantu ibidukikije kandi n'abantu bari ngaho urazi ko hari igihe bahora babajene byose ibiki ubona ko byose biratunganije neza ku buryo urabona neza ko hari n'amatiyo ku buryo ibintu byose n'ishuri biga bya siyansi n'umwotsi yo ngaho uregeranywa ugakorwamo ibindi bintu.